muri rya minsi Yezu yariko arasenga ahanga ijuru avuga ati sabigishwa banje sabiye n'abazonyemera kubera ijambo ryabo ngo babe bose umwe nkuko wewe dawe uri muri jewe nanje muri wewe nibabe muri twebwe nabo nyene isi yemere ko wantumye narabahaye ubuninahazwa wampaye ngo babumwe nkuko turi umwe jewe mbe muri bo nawe muri jewe maze babe umwe rwose ubumwe bwabo bwuzure kandi isi imenye ko wantumye kandi ko wabakunze nkuko wankunze dawe abo wampaye shaka ko aho ndi nabo bahabana nanje maze barabe ubuninahazwa wampaye kuko wankunze isi itararemwa dawe utunganye isi ntiyakumenye jewe yamara narakumenye aba nabo baramenye ko wantumye narabamenyesheje izina ryawe kandi nzoribahishuka maze urukundo wankunze rube muri bo nanje nyene mbe muri bo dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Nkuru nziza turiko turasozera ukuzirikana amajambo ahambaye amajambo meranda Yezu yashikirije muri ca gisabisho kidasanzwe yagize ariko arasezerana n'abigishwa biwe n'abatumwa biwe agiraje kudupfira ku musaraba. Gisabisho gihambaye twumvamwo ubwa mbere urukundo akunda abigishwa biwe tukumva ubwo rukundo afitiye abatumwa biwe akabasabira kuko arazi ko yabatoye ari abantu b'intege nke kandi abarungitse mu isi toroshe. Tukumva muri ico gisabisho ingene Yezu atwiyumvira hakiri kare ngo sibo basansabiye ngo ndasabiye nabo bose bazokwemera kubera inyigisho z'abatumwa banje inyigisho zabo kubera ijambo ryabo. Yezu yaradusabiye, Yezu yaragusabiye, Yezu aradusabira. Kujya yita mutima mweranda ngo n'umutabazi, niwe mutabazi wa mbere. Niwe mutabazi wa mbere aheza akatubera imbere y'Imana. Hamwe shetani yo idusaba ngo itugosore, hamwe shetani iturondera ngo idusanzaze, itugerageze idutesha inzira y'Imana, itumaramaze imbere y'Imana no muri ubu buzima, we akamara imbere y'Imana kugira ngo afute akure imbere y'Imana. Nugira nti iryo vumwe rya shetani ku buzima bwacu akamariko aratuburanira imbere y'Imana, akamariko aratuvugira. Muribuka abwira Petero n'abagenzi be ati shetani yabasavye ngo ngibagosore ngo ariko nabasabiye. Kandi nivyo ari umwanya umwe umenga shetani iradutsinze iratugosoye, mugabo ikiza gitangaje ni ingene kukundi Imana kaguma yigarura intsinzi ya nyuma ibi y'Imana ibi ya Yesu Kristo. Aha naho turumva rero ningene natwebwe yadusabiye kandi yamariko aradusabira. Nagomba tugaruke cyane cyane kuri iki kintu gikomeye Yezu yadusabiye mu musozo w'iki gisabisho ciwe, akadusabira cyane ngo kubumwe. Ubumwe murazi ko ari ikintu gikomeye, mbere usanga twese twipfuza ariko kamusanga ni ikintu kitugora kubaka, ni ikintu kitugora kuzigama. Murazi yuko tweho mu gihugu cyacu twahebye turanabishira no mu masezerano, ariko siko bujya tuyazirikana gose kandi ngo tugerageze kuyagendera.
ugakwa gusanga mbere bisa n'ibintu vyugaraniwe mu mpapuro. Kubera iki? Kubera yuko bitashinze imizi mu mitima yacu. Nivyo ibintu ntibica vyamavyuzura igihe bigitangura, ariko ibintu birashobora gutangura buke buke, mugabo iyo bitabandanije bikurikiranwa ngo bitebe bishinga imizi mu mitima y'abantu, biragora yuko bivyara icamwa ciza. Birashobora kuvyara bimwe twita agahengwe, umutekano, ariko atari amahoro. Atari amahoro. Ushima ko ari ivy'agahengwe n'umutekano, agacerere k'ibigwanisho gashobora kuba gahagaze kuko harundi afise ibigwanisho agira ati ugakoma ndakurasa gacuhora. Mugabo hari ikintu gitekeye hariya kitahubuwe, kitahawe isiguro n'intumbero nziza. Iyo bishize ugasanga nawe uraronsa ko wikora ko uramuhindukirira kuko biri muri wewe. Yuko rero ubunge naho twobuhera mu nyandiko dutegerezwa kubandanya tubwubaka kugira ngo bushike mu mitima yacu. Cyo gituma mwumvise, sinzi ko mwumvise neza igisabisho ca Yesu Kristo, nabasabira ubumwe nk'abantu gusa bategerezwa kujaho bagerageze uko babishobora babumwe. Oya, si ubumwe bwo kubaka gusa mu vyo tugerageza kumvikanamo. Oya, ivyo birashobora gusendwa. Mwumvise ko abushingiye mu kugira ati nitube muri we kugira ngo abe muri twebwe, aba ari we yubaka ubwo bumwe muri twebwe, ko duhurira mu kubakwa n'inema ya Kristo muri twebwe. Nico gituma abantu bazogerageza kubwubaka, ariko bugingo batumva igituma nyamukuru babwubaka, ntibashobora kubaka ikintu kirama. Twese kumva yuko tubayeho bwa mbere ngo tugaragaze urukundo rwa Data mu buzima bwacu, arivyo bidutuma tugumya Kristo, kubaho twumva tuti tugumye Kristo muri twebwe. Ugiye kuraba rero ibintu bisambura ubumwe, ubwa mbere si ibi vy'ubuhutu n'ubututsi, canke haro n'abandi dukunze kwibagira abatwa, canke n'abacanze muri bo. Haro n'abacanze muri bo bagomba nabo nyene kugira ati tugomba tugira ikintu cacu, canke n'abaganwa nabo nyene baravuga yuko tubibagira ko bafise nk'abo ko bafise ubwoko bwa n'ibindi vyinshi. Sinzi ahubwo wigeze kudutwenga ati mwebwe mufise ubwoko butatu, kwiki mutabonamwo ubutatu bweranda, muguma mubonamwo gusiba ryanisha. Si ivyo. Ubwa mbere ni imitima igwaye, ni imitima igwaye usanga idashobora kumva neza, bikadutuma tutumva neza ico turi mu Mana, imbere y'Imana. Bigaca bitudurumbanya. Igicumuro rero cinjira muri twebwe, gishingira muri ca gikomere, tukagira tuti turi mu bumwe bwo gushaka gukorera Imana, mugabo ugasanga ubitekeye n'igicumuro, ukiruka mbere ugakora ibintu vyinshi, mugabo ukaba uri kupanga mugenzi wawe mu nabi, uri kurasambura, ubakusambura, urisambura muri wewe, ukongera ugasanga uri kurasambura n'ivyo uri kurubaka, ugasambura ivyo wari kurubaka. Naho urantwenga babandi bagira ngo bariko bagomba kugwanya sida. Muri assemblée bakigisha ko ariko baragwanya sida, mugabo basohotse umwe nyene ariko aravyigisha agomba kugwanya sida, ugasanga ariko arapanga uwundi muntu mugenzi we aho baja kumarira ibintu. Uri kurasambura ivyo uri kurakora. Ngira nti rero uko kwisambura nico gituma ko dushobora gutsitara n'ibintu novuga ntibisanzwe ko biri mu buzima bw'umuntu, ariko Mukama yarabibonye kare, arabona ati abantu nivyo kunda bo nyene ko bashika kuri urwo rugero, aradusigira uburyo bwo kugaruka mu bumwe n'Imana.
mu bumwe n'Imana. Mu bumwe n'Imana bituma tuca twumva twonywana n'abandi, bica twumva n'igihe umuntu agutsitaye ko kubera ubutandukane ushobora kuvyakira ukabirinda, ukumva ugumushira imbere ikindi kibahuje gikomeye cyane. Uzoshima yuko abantu tugwaye mu mitima urashobora gusanga akantu gatonya abantu badahurijeko, kuko bagwaye batumva ikindi gihambaye bafise muri bo kibahuje, gasanga niko bashize imbere, canke kakantu kubwibone, jewe ndahambaye, jewe nije mfise ivyumviro bigororotse, jewe ni jewe, akantu ka jewe, akantu ka egocentrisme, jewe ni jewe mwiza. Nze murabe nk'abantu babigema hano babana canke n'abagore baguma bahayana kubwiza, bashobora kuryana kubera akantu nkako. Gasanga bariko barajyana, jewe ni je mwiza, serutse bose barajugumira, uri kuri sambura wenyene. Mu bisanzwe nta maturité ufise, uri umuntu ari déséquilibré, ntiwumva neza aho ubwiza bwawe buri. Kumana icanda babwira ikintu kimwe kiryoshe, so kiryoshe, dora tukivuga ku radio muri twatu meditation mu gifaransa. Burya ikintu mfise gikomeye si cyo mfise nigunganye nirabamwo nk'uwiraba mu cirore ngo akaraba akazuru kiwe, niko Yakobo avuga ngo asohotse aho hanze agace yibagira icyari. Si cyo mfise, si cyo nikwegeye ko, si cyo nibonamwo, ahubwo nico ntanze, nico nitanzemwo. Yesu aranavuga ngo icyo data nkundira ngo nuko ntanga ubuzima bwanje ngo mpeze ndabusubireko, nabutanga nk'ubutakaye, oya ababugwatirije berazubusubira ko bwuzuye ubunini nahazwe. Kujya kuntu ushobora no kwiyibagira, ukagomba kundi yagukigwa, ukagomba kundi atunganirwa, ukanarengera n'ubwo buntu buto mugabo kagira uti iciza ciwe nyamukuru, niko usanga imbere hagutanga ibintu vyiza vyinshi, ibintu vyiza vyinshi cyane. Wawundi ati ngo biba amashugwe mu murima wa mugenzi wawe, uzoyasanga yashuritse mu murima wawe. Akenshi tukibagira yuko aho niho hari ibanga ryo kuziga mu bumwe, kuba muri Kristo ukagengwa niyo nyifato yiwe y'umuntu ariho kugira ngo uwundi ari hafi yiwe atunganirwe, yumve ko afise ikibanza, yumve ko afise iteka. Nivyo rero Yesu akagira ati ngo nibabe bose umwe, ngo nkuko we dawe uri muri jewe nanje nkaba muri wewe, nibabe muri twebwe. Biragoye ko twokuba ku bumwe mu bantu bumva ko bagomba gukorana n'Imana, kwigana Yesu, n'abandi kumbure bariko baraca amafaranga gusa, n'abandi bariko barironderamwo gusa. Biragora, wamuca usanga hari intambara, n'imyikekano, n'ibinabiriya, nukunigana, nukunyinyana, ubumwe bukagora. Biragoye ko mushobora kuba ku bumwe mu mubano wabihebeye Imana, bungi ushobora gusanga umwe vy'ukuri ararondera Imana mugabo uwundi ntawuzi ivyarondera. Kuko uwo yabahuza mukaba umwe ntakiri umwe kuri mwese, ntimukimwumva kumwe. Naco gituma twese tuguma twisuzuma, ubwo ndi muri Kristo. Igihe uzindutse kuje ku kazi musamirizi, canke uje gukora ubutumwa musamirizi, cyangwa ngiye kubukora mu iparuwasi, kabanza ukisuzuma ukibaza uti ubwo ngiye ibi ngira mvuge, ngira nkore, ibi ngira ngirire mugenzanje, ibi ngira mvuge kuri mugenzanje, ibi ngira mpangemwo mugenzanje, ubwo ndi muri Yesu. Ico gihe uri muri Yesu bizokwega abandi muri Yesu. Mugabo ushobora kugira uti mbona ivya Yesu, mugabo ari wewe uri kukwegera handi, no kuvuga Yesu uri kuramutaburamwo kubiri. Ico kintu kitugenze
ico gihe we niwagira gutyo nanje nkagira gutyo nuriya akagira gutyo, n'igihe muba muriko murakora ibintu ahantu mukabigira gutyo, ubumwe burakomera, buriyubaka mugatangana. Nico gituma kubera yuko shetani nayo yinjiramwo ikaziragomba kubisambura, duheza tugapfukama tukabisaba umukama. Yesu arazi ko bitazova gusa gushaka kwiza kw'abatumwa, bizova kandi mu bukomezi bw'igisabisho ciwe. Natwe tugapfukama tukaja mu gisabisho ca Yesu, tugasaba Yesu tuti duhindure sa mutima mwe nada, tuti konyi bidadaye muri twebwe vya bintu na twese bitunanira gutsinda kagatima kubwibone muri twebwe, kugira ngo tukwagurire wagukigwe, kuko twaguriye vy'ukuri kibanza Yesu, uwundi araronka ikibanza, ubumwe bugashoboka. Mu gisomwa ca mbere ngira ngo murabona yuko hari ibintu bibishe twumvisemo, kubona aba basadusayo n'abafarizayo bose basenga Imana y'Isirayeli, mugabo mu migwi bagize, mu vyo batandukanye bemera, mu vyo batandukanye ko bemera, bikabiha kubona ingene basubiranamwo bakagwana, bakanyinyana, bagaterana amajambo mabi. Kubera iki? Ntibashize hamwe vy'ukuri, bashize hamwe kugira ngo bagire nabi. Nta bumwe bw'abashize hamwe nta bumwe bw'abashize hamwe ngo bakore inabi, ntibikunda. Muheza gukora iyo nabi igaca ibinjiramwo ikabasambura. Haraciye umwanya nari nigeze kuba ndiko ndayaga n'umuvukanya, ariko arambwira témoignage. Ni ico gihe niko amashetani akora. Abapfumu burya bararungika amashetani nko guteza abana b'Imana. Yabisanze rero nk'umwana w'Imana ahagaze neza, ayo mashetani kubera yuko wayarungitse ntibakundana, ntibashize hamwe, ntibari mu bumwe, ahindukira gucaca yica wa mupfumu. Uwo mupfumu kuko yari yakoresheje n'undi muntu yamukoze kwidiri, ubu nawe akaba atanguye gutegwa n'ivyo bintu, ariko araza atakamba asaba imbabazi uwo mukristo, ati ntabariza, ngirira ikigongwe, kuko umupfumu naye nabitumye ko yapfuye, ngira ngo nije mpakwa gukurikira. N'ubundi urashobora gukurikira nutihana. Kuko shetani ntishima bashira hamwe, kandi igihe cyose dutanguye gusambura ubumwe, mu bintu bibi dukoreramwo, mu munwa mubi n'ururimi rubi, muri binabiriya vyose, ntitumenye ingene dutunganya neza mu makadere meza ubuzima bwacu n'igikorwa c'Imana, hariho ahantu twugurira shetani. Iyo utanguye kubona abantu baryana, shetani ibiri kwirakoreramo. Mbere Paulo aradutumira akagira ati, wewe uzi kuri muri Kristo, hagarara neza muri Yesu, ntuje mu guhangana, hagarara neza muri Yesu, kuko suyo inyuma yiwe hari wundi mwasa ariko arakora, umwirukanishe guhagarara mu Mana. Kabona umuntu akuvyuye kw'intambara, ugahagarara mu Mana, ugatekereza, genda nawe yo kugaya, reka ndaza honza kuja. Kazubona bukebuke wenyene biramusanzaje, biramushiburiye kure. Suko uryoherwa, urababara, ukagenda imbere y'Imana, ugasenga, ugasaba mukamuti, twese bishobora kudushikira, dukingire. Nta numwe afise urucanco rwacu no kuguma tugaruka muri Yesu, niwe atugumiriza ubumwe. Mu gusozera tukabona ingene Paulo arazi neza ko aremye mu mukama, kandi aharungitswe n'umukama hi Yerusalemu, araheza akaguma mu kwemera kwiwe. Turabonye ingene ukwemera kwiwe kumutabaye,
avuze ati ndi umufarizayo, suko ari mu mugwi wa farizayo mugabo kuvya agomba gushingira intahe mwizuka ry'abapfuye abafarizayo baravyemera, abasadusayo nabo ntibavyemera. Hari aho uzosanga kumbure hari icyumviro muhuriyeko n'uyu, kumbure mutari kumwe muri vyose, mugabo agasanga ikimura gihuriyeko, cyangwa ugasanga ikimura gihuriyeko, ugasanga ubundi ntimukihuriyeko, mugabo igihambaye nuko we umenye icuri. No mu kubaka ubumwe ntidushobora kubaka ubumwe neza tutumva neza ico turi, kuko mu cyo turi turatwaye ingwati y'ubumwe ikomeye, Yesu Kristo, kuko ngo niwe vyose bikomokako, bigengwa nawe, kandi vyose bikagaruka kuri we. Vyose hazoza igihe bigaruka imbere yiwe, bihurizwe hamwe nawe, ariko bisobanugwe. Ubwo uzosobanugwa mu bantu bubaka ubwo bumwe, kuko bagomba kubushingira mu rukundo bafite Yesu Kristo, rukaba urukundo basangira n'abandi. Canke kumbure uzosobanurwa mu bantu bashima kwishira imbere, gushira imbere twa tunyungu duto duto, bakibagira ubuzima bw'Imana, ubwami bw'Imana basangiye. Nakaryo keza kugira ngo umwe wese yamaraba mu buzima bwiwe no mu butumwa bwiwe ivyo ashira imbere, ivyo akorera, ivyo ashaka gushikako, ibiriko biramugenza. Kumwe twabivuga ejo haheze, ibiriko birakubamwo kumbure bidashoka biboneka hanze, ivyo uvuga kugira ngo wumve kuri kurubaka abandi mu bumwe, utari kurabaho usambura usanzaza. Umukama turinde kugira ngo iteka yaduteye ryo gusangira nawe mutima wiwe agaragare koko nka mutima, atwegeraniriza muri Yesu Kristo, akaguma yirukana ivyo vyose bitandukanya abantu bikabajyanisha. Amen.